bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Turabaramukije, mwaramutse, mwiriwe, umugoroba mwiza, bivanye n'umwe wese aho aherereye. Jewe ni Mama Nyishu, no munsi ndi kumwe n'umutumire Felicite Ikundabayo, Mama Masi. Okay, n'abandi babiri bavyumvise ngo ni Ikundabayo, Mama Masi n'abandi babiri, numva no mama w'abana batatu. Turakwishimiye kuri Action, murakoze kuduha umwanya. Murabibona yuko twicaye ahantu heza, yatwakiriye neza, urabona ko ari umumama w'urukundo. Mbega uyu munsi tuje kubwira iki abagira bakurikirana? Ndabashimiye kuba mwanyizeye nanje mukabona ko twoganira, hari ico nganire n'abakunzi ba Action. Nitwa Felicite, nkuko nabaze kubabwira, ndi umumama w'abana batatu, umwe yitwa Masi Kareta, uwundi Nita Joya, uwundi Aina Brinka. N'abana bose mu rukundo nyene, kandi nshimira Imana cane. Uno munsi rero nifuje ko tuganira nkuko twabiganiriye ivyerekeye imbabazi. Ngize kugana ivyerekeye imbabazi. Kaze twumvirize, kaze twigishanye, kaze duhanurane. Mwavyumvise avuze ngo tuza kuganira ku vyerekeranye n'imbabazi. Jewe ndagerewe cane kubera yuko ni ikintu kigoye. Imbabazi, gutanga imbabazi ni ibintu bigoye, gusaba imbabazi ni ibintu bigoye, ariko nasanze ni urufunguruzo rwo kubaho widegembya, rwo kubaho uryohewe. None ga Ikundabayo, ako kazina je ndagakunda. Ndakunda ako kazina Ikundabayo, iradukunda ku buryo nama nibuka jewe antuka atuzana ikintu kiryoshe, imbabazi. Jewe nama nibuka ukuntu Imana yankunze, ingene Imana yangiriye imbabazi. Burya mu mbabazi harimo urukundo, ko nibaza biragoye kubabarira umuntu udafise urukundo. None imbabazi ryari utanga imbabazi? Mbega utanga imbabazi gushika ryari? Umva hari igihe umuntu agukosereza akavuga ngo ndasavye imbabazi, ukamuha ngo ndakubabariye, hama undi mwanya esubira ushobora urasubiri. Rero nama ndiko ndibibira vy'ukuri, none aho uwo muntu tuba twamuhaye imbabazi? Ni ryari imbabazi muri rusange? Murakoze cane. Imbabazi ni ikintu kinini cane, tutovuga mu munota umwe tugihetse, twokivuga tugahera mu gitondo bukira. Dufatiye ku mbabazi z'Imana zozo ni ikintu cagutse. Rero nk'abantu bazi Imana, imbabazi ni ikintu ca mbere dusabwa gukora kenshi gashoboka. Inshuro twovuga twagitanga ntiziharuritse, ntizivugitse, kuko gifise impande zibiri. Kurya bavuga ko ngo kutoa double tranche, n'imbugita ifise ubugi mu mpande zose. Amazitene zikandi baza kudufasha. Ukuvuga ngo imbabazi ukwazi uko zimeze zirabohora. Duhere ko umuntu mubabarira vyagenze gute? Umuntu mubabarira mwanje kanza kugira mu kibazo. Ishobora kuba ikibazo gito kikaca gikomera bivanye n'umutima uwo kiguyemo canke umuco wiwe. Imbabazi ziza mu gihe habanje kuba umutongano, intari, guharira, kudatahurana. Hama rero vyarabaye gutyo, Imana dusanga tugira iki? Tuje kuvugana ku mbabazi, tubabarirane inshuro nyinshi zishoboka, kuko nayo ubwayo iratubabarira. Ikundabayo iradukunda. Kandi yavuze ngo nimwababarira abandi ngo nanje yego. Rero nimba Imana ubwayo idusanga ngo tubikore kugira ngo nayo tubabarire, ndumva ko nubwo bitugora, nubwo bisaba umwete n'inkomezi n'iyindi puissance n'ubundi bubasha budatahuritse budasanzwe, turasaba ngo tuze twiga kubabarira. Turasaba ngo turengere ivyo biba vyatubabaje bivanye n'ico vyavuye. Kumvo zibiri, namaze kuvuga ko
ari ni kuneza ya mbere yawe wenyine kwa nimba nzi ko mbabariye Imana arizo mbabarira twige twikora niba nzi ngo ntababariye nanje biranyonona mu bwonko aho ndavuga ku ruhande rwa psychology ku ruhande rw'ubwonko bw'umuntu akenshi uwagushavuje hari n'igihe atanabimenya nta igihe batanabimenya hari igihe babigize abizi ariko nubwo yabigize abizi afise impamvu yashatse gukona yabanje kubona umutima wawe niba yoneye umutima wawe rero bisaba ngo wowe waze kwanza umuharire hama urinde ka gatima kawe urinde bwa bwonko bwawe bikunze kunasha ugasanga wowe niwe wagumye wabaye gusunza n'uri gutora rero psychologiquement bijanye n'ubwonko bw'umuntu ukuntu bukoze kugumiza mu mutima no mu bwonko ibintu bikonona nikindi nk'umuntu nkanje nize vya psychology ivyo kuvuga uko umuntu akoze mu bwonko nkunze guhanura abantu kwirinda kubika mu mutima hacaze rero kuvuga none gafe tukiri ngaho nyene kutubwiye mu kwirinda kubika mu mutima hama tukaba twakuze mu muco utubwira kugira ibanga kuzigama mu ibanga aha ndashaka kuvuga cane cane ku bantu b'abamama ashobora kubabara akaba mu buzima bubabaje akaba mu rugo rugoye akabaho n'ukuri ubuzima numva ntokubwira mugabo ugasanga ni wa muntu ego ntiwogenda uriyararaza mugabo ntushobora kubura umuntu umwe canke babiri muhura mukaganira ukumva ko nk'uko bivuze ukumva ko uruhuza mugabo kubera ryabanga uko bivuga ryabanga ry'umurundikazi ugasanga yarabibitse ni hamwe muhura n'umuntu ukazomba ngo ujye mu ngo yarayinze kandi ngo nego ko tubona ngo afite urugo rwiza kuko tubona ngo agendera mu modoka ngo ataha ngo mu rupangu nka ruriya ngo gute ngo ameze kuriya canke nawe ugasanga kera mwari mumuzi ari umuntu atwenga ari umuntu aramukaye ari umuntu umugwaneza kaneza ugasanga yaragiye arirabura ariyugarana none twobigenza gute kutabika naguciriye kutabika no kugumya ibanga okay naratanguye kuvuga ngo ni ikintu kigoye niyambugita ikata mpande zose rero urasubira kuvuga uti mbega nk'abarundi kazi ko twigishuye kutavuga kwibikamwo kugumiza muri wowe ibintu byose byakubabaje washaka na vyiza rero n'abahisha na vyiza batazi gusohora umunezero naco ni ikintu cyose tukaganira kuko hari ico byongera ku buzima bw'umuntu abantu babika muri bo nabivuze ko ari wawe ariko ariyo nongere ikindi kintu cyose waracumuriwe utacumuriwe nashaka ngo mbwira abantu ba Action TV bayikunda banayumviriza twige gusohora peu importe imico y'ikirundi peu importe façon usohora uko uzobishaka kose ari kudusohora ko wumva bibiko ni waba ushobora gusohora ngire ko ntanga uburorero kuko ibintu biragoye kandi batanga uburorero ni waba wumva ko fate ugiye muri sport ariho wo kugurura bwa butsi bwozokononekara muri kazoza ugatera ya mavese mubona amadimisi yica abantu ugatera bya bibazo byo kurwara ukisanga kubera izo ngwara nyene uri kuravuga wambwiye ugeze no kwa rojanti umwe yaguteye ikibazo wewe adora ameze neza donc arabandanya ubuzima nko kumwe ngo nta cabaye kuko yafise peut-être mission iho gutumugira kwa rojanti canke hamwe bitindera mu Rwanda n'ahandi hose byose gusoma ikigira uwo muntu rero yashatse ngo ugere kuri iyo etape nguma ngaruka hahandi le pardon imbabazi kigongo nico conyene niwo muti wonyene kutagera muri iyo stade muri urwo rugero yakwifurije kuwabikoze nawe atabizi uvyibitsemo n'ubundi byakona yambuga iti mikata wewe mu mpande zose zibiri twige guharira turi kuri sujet twa guharira nabuze sport ama technique uburyo umuntu yogerageza gukoresha ku guharira no ku exterioriza no gusohora muri wewe mu nzira ushoboye yose niba ari iyo sport niba ari natation niba ari kuja mu masengesho niba ari kuja mu cumba ureke no gusenga ukarira byonyene mu materapi inzi kandi shigikira kandi nuba kurira none kurira biraryoshye kurira ivyo ndavyubaha urazi ko jewe
narabayeho imyaka myinshi ntazi kurira donc numva umengo kurira ni faiblesse wari urwaye urumva uratima urwaye mwumva kurira yabo cyabona yuko ndi feri nkumva rero je dois prouver ku bantu bose au monde entier iyo monde isanfu ni wewe uriko urapfa upfira imbere nkumva ko kizira binashitse nkarira c'était kwinyegeza nkiyugarana mu cumba ata muntu n'umwe ambona iyo occasion igaye kwizi za famille zacu benshi cyane kugira ngo wiro trouve wenyene mu cumba urire iyo occasion ntiyaba sangurana n'abandi benshi voilà rero nkaguma ndavyigumizamo je umunsi naho mba ndi muri bus wishakira ibintu candira nuko rero iyo ni methode imwe n'ubuhinga bumwe butuma twosohora twavuze ngo dusohore kugira ngo ubabarire ubanza ugasohora ubanza ukivura nawe ubwawe kurira twabivuze ni umuti mwiza cyane umuti mwiza cyane uvura kandi ukavura bukebuke gusumbya ko uvyigumizamwo bikakwica n'ubundi bukebuke active bigenda birakonona biturira udutsikana mu bwonko biturira ubwonko umutima wononekana estoma zigwarara n'abagore estoma kubera umutima mubi kubera inzigo hypertension ingwara nyinshi ibyo byose rero urumva n'ibyishimo umuntu kugira ngo abanza akire amaze gukira rero iyo wakize no kubwira umuntu yagucumuriye ati urabizi rero bya navyibagiye kiba kiryoshe cyane uramuraba ukaraba icyo kigerageza ukanagisuzuma ukacima imbaraga yego uba wamaze gukira hama kandi nubwo atoshoka yakira izo mbabazi hari igihe umuntu mubabarira nawe ariko anamubabara kujya muri Imana ngo umarire abandi kugira ngo incuro ku munsi ziga ncuro bagwiza ngo indwi 77 urazigwiza ukiyumvira ati bon finalement rero le pardon c'est à l'infini ukuvuga ngo donc dusabwa kubabarira gusa byonyine ata ncuro duharuye ata tudaharuye nicyo twakorewe ko d'abord yego nuko ni Imana yonyene kuko guharira si coroshe Imana yabidutegeka hama n'umuco yabidutegeka biranavuga yuko ari nk'abantu bubakanye nk'uko kizira kuja kuryama muhishaguranira isi byo byica Bibiliya rero birani tuyizi haki hano iyo tuzonapfa tumenye n'ishamba ishamba rininiya turayisoma je nibaza ngo Samuel hari igihe twirengagiza ibyo dusaba kubera ucumengo ni binini sivyo kandi karakantu iyumvire ako ukashirire ku ruhande ako tuzogagaruka mwavyumvise abantu mwubatse hajya ahantu haraheza kirazira kurira uburiri gucagurana ako rero wara niko Bibiri ivuga ni mukirisu wemera Bibiri imbere y'Imana uyibwira uti mukama birananiye ndabyifuza ariko ndabizi neza ko arico udusaba niyo yonyine kajya kantu gabasha Imana yonyine sivyo Imana yonyine kuko biragoye guharira umuntu yagucumuriye yego umuvukanyi mwashwanye ukumva wanamuhariye mugawe ntiyumve ko wanamuhariye canke ukanamuharira akakomeza ariko arakononera aho nyene mbega murazi ko abantu batubabaza kenshi si umuntu muhuye rimwe si umuntu arengana kuko ndaguhonyeye muri bus nkageye sifiko ndahindukira nti madame pardon kandi nkaca nigira biba bihetse mugabo umuntu atubabaza mu bisanzwe ni wa mugenzi wawe ni ya nshuti yawe ni wa wundi rero urumva ingorane d'abord ntiwamubabariye sivyo hanyuma kandi ntushaka umutakaza hanyuma nawe hari igihe usanga atari conscient ko ariko arakubabaza kubera ko tutavugana ngo tuvugane ukuri donc hari ukuntu nyene mu rupfasoni rw'ikirundi urumva nimba washabibika yego ndabigumane no mubwira iki kintu no bandamubabaje no mbwa ntiburya shaferi burya hajyanya kiye kintu wakoze sindagikunda oya wowe uco nta dufise abarundi kazi n'abarundi en general umuco wo kuvuga ikiri muri wewe ntawo bunze kugirana ibibazo n'abantu kuko muri nature yanje muri nature yanje ndavuga mu muryango banyita ngo mama mwiretse
kibe ciza ndakivuga kibe kibi ntakivuga kandi muri je nkumva navuga ukumva na mahoro kandi byahereye hajya nabivugiye ariko rero urumva biragoye ko uvyakiriye kubera wa muco utasohora icyakubabaje biragaruka bikakwica nawe bikamwica rero gusa reka tubabarize dusabe y'Imana nyine tuguharira kuneza yandi yawe wenyine nyine kubabaza ninda guharira wambabaje birivuga ngo ni wewe washize kwa makara utabishaka kumparira imbere y'Imana naco nzobaza nzojya amasinzire mugabo wowe wagize ikintu bibona ufise intention yo kumbabaza canke utanayizi ko satani yayigutayemo cyangwa mba nosigana gusengera ngo Imana izikuhe umwanya wo kubona ko nanje naguharize hamba duharirane niba bwari ubucuti ko twiganye ko twagendanye ko twabanye ko twagize cya kibazo nikize ngo kigice cyane kibonone burundu impamvu rero guharira kabisa abarundi turakwiye kuvyiga uretse ko hari ikintu kigoye guharira je numva ari ikintu kinini cyane kubera yuko hari igihe twibwira ngo twarahariye feri mugabo atari naco kirashika sivyo yego donc guharira turiko turavuga nibwira ngo ni guharira bivugina mu mutima bibanze bive muri wewe wa mu bisoro wabanje kubibamwe nkunda no kubwira abantu ego nivyo ejo sahacu mugabo hako wiprecipita muri situation wumva vy'ukuri utayirimwo numvume ngo wifatire umwanya yego hari igihe wumva umengo surtout kuba Kristo urumva aba Kristo uko yavuze Fedi ati Bibiliya ntituyizi en fait aba Kristo Bibiliya tuyifata à la légère donc ndazi ko handitse ngo sivyo tukabikoresha umunwa ariko ibwina mu mutima ofo bitariyo ukamara mu kanwa ngo pardon pardon uvuga ati ariko itavuye muri wewe ukamubwira pardon parce que uzi yuko arakuzi kuri umukristo donc tu veux masquer umwereke yuko vy'ukuri wowe uri umukristo kandi yuko ya Bibiliya urayizi urayigendera ugaca umubwira ngo pardon mugabo nibijya feri yavuze umva iyo pardon uvugishije akanwa ariko itari pardon ivuye indani mu mutima ni nakimati umumungu wa fete kuko uramubona ujya mu muntu ukumva n'amahoro ufise ukumva ugaca wumva wari kuratwengana nk'ubana agacyasera ku muntu hajya naca numva nyene ndije donc nibaza ngo ni ikintu cyo gusengera nk'abakristo si ikintu wo kwishoboza oya nasanze gikomeye kirahambaye gikomeye cyane urabona imyaka tugeze munsi y'imyaka mike uko biri kose tukiri mu myaka 5 10 mu 20 turakuze hama uko umuntu agenda arakura agenda abana ama situation agenda abana ama circonstances atandukanye donc ugasanga umengo uhuye n'igikomeye gusumba yego bito bikaza bimwe bikaza hagiruka avuga reka kandi kaya gasanzwe tubunaho yinda bigenze gute rero ivyo byose umuntu yagiye acamo byagiye byigisha imitima yacu cyangwa ubwonko bwacu canke ubuzima bwacu bwose ko uko biri kose nutanaharira nawe birakubwira ahubwo birakubwira gusumbira amafatiye kuri cuvuze naco uwo muntu muzohura mwaganira mwatwengana ukaba waravuze pardon ariko yo hejuru sinibaza yuko muzosubirana kugira bwa busabane bwo muri musekera ko ni wabikoze bivuye mu mutima nacije munavuga nti guhara ari processus ihera ibyenda ubwiri uburuka ufise kakandi bavuga ngo mwe mwera wa mutima mweranda Imana yaturemanye ataraguruka akikurima kakajwi kongorera katubwira ati wakosheje abashika membe latu ya exagere biro kwakosheje gerageza n'ubwo ufise akanyarigabo ihonyore ko mugabo uvuge pardon ibindani muri wewe uzoyitanga ikize wa wundi yamvuga itaranye vuga kuto double tranche donc iyo mvuga itawe we uyisigajemo ufite pardon mugabo wa muntu abashaka atabonye nako gahimo wabikora ikindi kintu kigoye mu Burundi n'agahimo meme Burundi ibihugu kiryoshe turagikunda
ndakunda imico y'ikirundi mugabo hari umuco dukwiye gucika uburyarya bwarasambuye imiryango uburyarya bwarasambuye ubucuti n'indi suje tugarukire kuri pardon mu by'ukuri niwa pardona utabanje kubanza guca muri iyo processus yo gukira wewe nukira ukize mugenzi wawe ndagushikira ati wewe waranyikomera niwakomeza usigara ubiraba ati uyu yaranyitse muri yo none ko yawunyitse byamariye ndanawuhetse wabanje kwanza kumedita muri wowe none mbega burya bucuti dufitanye ntibusumba muri yo mbega bijya bintu twapfuye ntibisumba ubucuti dufitanye reka ndamuharira wabanje kwanza urabaho ubuzima bw'indani muri wewe ton intérieur wayitravaye cerveau wayitravaye wanse kugwara AVC kubera ico kibazo wanse kugwara umutima kubera ico kintu wanse gutakaza ubucuti kakagozi wanse kugaca kubera ico kintu cyitwa ico kintu mwafuye icyo ico cyose iyo processus wayiciyemo gicemwo rero twemereze turazicamo sinzi ko wumva message twemere duce muri processus yo twemere tubabare ubabarira indani ariko ubabare uri kuravamwo kuba barase normal kuba na Yesu yararitse twavutse kuri Yesu yararitse arira ibyaha byacu yararitse ariko arazinga umusumari ku musaraba yararitse umubiri umubabaje rero kurira ntacyo bitwaye gira kundira faso evakiwe byamara gusohokamo ndisure ko inyuma y'iyo processus ubwo rugamba uzo buri kuracamo yamana nyene yaturema izi ngene tumeze turema ubwo bwacu ngene butangira bubuzi ubwo hoze ubuhinga uwo ari wese kwisi niyo mingira Imana façon yadukoze yonyene ifise ukuntu izoguha n'inguvu zo gutera rya ntambwe rero ine tuvuze ngo kubabarira rya ntambwe rero ni intambwe iteye kuba wabanje kwanza indani kugira tukabikinishe uzobikinisha ureje kubikinisha aho uzosigarura ibyo bikwica rero burya nasanze ahubwo hako ugira ubwo bujyajya iyo yihoni yo kubwira umuntu ngo nza kubabariye atari ivyo ufu mubireka yego kirakomeye ufu mubireka kuko nta ntambwe bizagutera none ndakubabariye nta kubabariye ufu mubireka agakomeza hajya nawe ugakomeza hano gushika igihe Imana izobishakira ugaha umwanya igihe ariko udafise ko avuga guha umwanya igihe bon jewe ni situation yiwanje réel le pardon no kuri siravuga ngo ndamaze kubitahura byagutse jewe ndabizi ko le pardon libère iralibera ukumva urundi muntu hama jewe novuga ngo namambwira abantu ntari imitima igoye gukunda donc ari imitima yakomeretse hari imitima yahemukiwe hari imitima yarushe tuvuko biri tellement que akantu gatoyi urumva kagusubiza hamwe wari warabaye inyuma donc tugendana ubwoba bwo gusubira gukomereka sinzi ko vyumva rero uwo mutima jewe ndawuvuga ko ndazi ko ndawufise je suis tellement sur mes gardes ndetse umugenzi ejo bundi yambwiye ati meme uretse ko wageze kuri stade yo kwikumira donc ukiyugarana wenyene ukima amahirwe ndamubwira nti nukuri ntubeshe ni mugabo ari igihe dushaka ko abantu kwimpuhwe ku bantu tugashaka ko abantu batugirira impuhwe tugashaka ko abantu badutahura nubwo ugasanga ba bantu noneho ahubwo nibo baza kudutoneka exemple uri ngaho umukobwa nka jewe utararongorwa deja n'ikibazo muri societe yacu hama agacaza undi muntu ugaca usanga niwe yari akagomba kugufata akaboko sha ati sha meme nawe biri ukompore akakuremera yari ku munsi umwe ugasanga aritagije akubwiye ikintu ugakiza cyakaza ngo mbe kuva aho wabengeye ngo mbega ayo manyama yawe ngo mbega ngo ubwo bwishime donc hariho amajambo turansa yakomeretsa bon peut-être uwo muntu yabivuze ata intensité yari haje jewe rero narafashe igihe jewe ubu nta muntu ncemerera ko mbabaza umbabaza par accident hariho umuntu mba nabonye neza nkavuga nturiya muntu je nige mvuga ndi uramuzibukira abantu bose ndiruka
akambwira bati ujya muntu kuno kuno bakambwira cyane nk'ubu turi kumwe cyangwa ngo nakatwa mubwira ikintu ngabo jewe automatiquement naca nibuka ya caractère yiwe ahava yishuruko cyane nakubwira kandi biraza kubabaza vraiment je numvume ngo sindabishaka mumbwire wewe donc ni façon urumva hariho rero ibintu bigoye mu mitima y'abantu burya basha umutima w'umuntu uragutse cyane uri vast biragoye kumenya ibibera mu mutima w'umuntu rero tugaruke kuri le pardon na jewe jewe rero kubera iyo façon yo gutabura que le pardon libère nkatabura que le pardon si je le donne naho uwundi ayihaye peut-être atanamenye ko yambabaje ariko jewe biransuraje nagiye niretrouva hariho abantu nababariye kandi pe nababariye mugabo que j'ai pas pris le temps yo kuza ngo bamenyesha ko ndakubwire nti wewe warambabaje kuri iki niki ndakubabariye nasanga naramubabariye ariko ngaca sanga naho namubabariye namuhaye akato kuno bivuga washimufuta bon sinamufusa ukundi mugabo niba ari wa muntu twavugana kenshi twamana kenshi nkasanga nagize recul donc urumva naho ndiko ndaza donc si wa wundi ngo duhuye ngo ndira mu maso oya duhuye ndamahoro ubucuti bwaratosekaye aho washika karemye nawe ntiwohashika sinongera kumuha akaryo kubera gutinya kubabara aho rero mpora ndahiyumviye avuga nti ariko mana ubundi iyo pardon c'est vraiment le pardon canke ni façon sinzi nuvume ngo ni façon kwikumira kwikundagira oya jewe aho numva ntuhavuga uko ndavyibaza guharira biriho twavuze ko ari cose l'idéal nico kintu ciza gikenewe ku buzima bw'umuntu kugira ngo tunarambe niba badukunze kuko urumva wama wiyugaye usibizikira muri wewe na twavuze ko ari wewe nyene biraza bikica ushaka kurambana inzigo oya iranaguhamba sinzi abantu barashaka amaposta akavuga ngo iyo ubukene bwo buvanze n'inzigo ho ucugerayo urumva afatira kuri buno buzima ugasanga harimo n'ubukene ubuzima bugoye ucishiramwo n'inzigo ufitiye Fatarine Alice Josepa Claudine bose abantu gasanga ni nk'abantu nkasahura bikoreye ufitanye inzigo byose uri kurarunda hahandi muri bwako hamwe hato no muri wa mutima uzoramba gute cyagoye rero kuramba n'inzigo hama rero uravuze ngo warababariye ucugira akantu rero k'akantu ka donc genre hariho imitaba hari imiti ugasanga wamubabariye mugabo uratinya icyo kintu mpora ndacyumvira ko cyane jewe sinibaza ko ubutahariye uraharira twavuze ngo pardon nziza nihere muri wewe ukaba uri sure uzo wiyigeko biraryoshe kwiga akenshi biba bisaba ko umuntu yicara akimenya meze muri situation imeze gutya nifata gute bega yambabaje niba namuhariye koko muri je ndumva ko namuhariye rega muri wewe uravyumva cyane urumva ngo narahariye nubwo byo bitaraba exteriorize mugeno nayibukira ukazokumva muri wewe hariho agatima kugira ngo narahariye ariko hakaca haza kandi yakore niko shaka tuvuga kakubwira ngo banza ugende gahoro genda gahoro uwo mwanya urakenewe unganje urakenewe birasaba ngo nawe umuhe umwanya wo gukira ibise urashobora kumva ari wowe wanakomerekeje cyane mugabo ugasanga nawe ivanye nuko yatahuye ikigeragezo mwabanyemwo nawe ico mwapfuye yakomeretse gusumbya uko wakomeretse ako kantu niko none ushaka ngo izo processes zo kubabarira zibere rimwe kubera iki jewe narashavuriye umuntu ndishobora kubera rimwe kuko umuntu wese agenderwa aramwemwera ku mwanya we umuntu wese agira hagarukirije mu gushavura reka rero umuhe umwanya wo muntu ntuzugire ngo ntiwahari uzoba wahariye mugabo nabuze cyane ikintu bakunze kuvuga ngo bihumwa ngo bihe bitega iminsi biha umwanya igihe gikosora byinshi kandi byananiranye byose igihe kirabikosora ico gihe basha kiri vast kumenya igihe rero no ngo n'umunsi umwe uzotuma musura ufite uvuze akantu cyane ukaje ivyambaye narigeze kubabazwa n'umuntu reka njeri yambabaje hama nanje caniyumvira ikintu nanje nokora nanje ndamubabaza kugira umubabaze yego kandi ndagakora nagateguye akantu kumutse pe wari wagipanze kwera nagiteguye cyane umuntu twari kumwe arandaba arambwira ngo meme ngo nari sanzwe ndakuzi
ariko umugabo uyu munsi uranteye ubwoba aca arambwira ati ico kintu mukoreye ntubona ko kikoze panda hana 20 minutes ati mbwa je t'assure azokigendana ubuzima bwe bwose mugabo jewe tellement que nabikoze muri wa mubabaro uravyumva wa mubabaro warusanganwe sinigeze mbona ko namubabaje et pourtant umuntu twari kumwe arambwira ati mon Dieu aho kantu karakaza ego kandi ndandika ndamubwira nti uretse ko namubabaje niba narigeze gukunda abantu ku isi muri ya muntu ndamukunda kandi rero niba wabonye ko namubabaje negenda kubwira ko namubabaje ndamukunda umva bose n'abagenzi ni pour te dire que wewe naho uri ngaho sinokubesha none ko namubabaje ariko ndamukunda wowe sinoza kabaza aho nyene ko nanje biciye bisa nk'ibintwaye kwiyumvira cane hari igihe wabaza umuntu umukunda katire kuraba ufise objectif yo kumwigisha ngabo kandi wari kutanga leçon canke wari kurihora ni ibintu bibiri shaka c'était pas yari ibintu bibiri bivanze nico kivuce cyane canke wari gushaka umukebufu feri byari biremereye canke kwari kwideshaje kuri non urabona aho handi umuntu ushaka kumuha leçon mugabo ukayimuha kandi nawe donc uyimuhe ice mu mubabaro umwigishe mugabo ababari donc genre nawe yumve ko kariya kantu kataryoshe uravyumva rero umva naho j'ai pas vu hein sinabaye satisfait ntabwo jewe sinabonye ko ababaye genre hari igihe umva yirima nti yofuma ava amaraso ico kintu rero si ciza juste turi muri lo pardon ariko ndakubwira ko umuntu abikora gutyo yaragiye x-temps 20 ans plus tard twaje gusubira guhura kandi iyo 20 ans umenye ngo namugendana hahandi numva ko ushari wowe rusado no ndemerewe uravyumvise ko ari twavuze ko wowe nyene abantu bavyumva no kuvuga wa muntu uramwikorera ibaze kwikorera umuntu apima nk'ibiro nk'ijana ibaze nka jewe ukanyikorera iyo myaka yose urumva deja naramubabaje sinaba satisfait camvaho ndamwikoreye 20 ans malheureusement biraba kenshi ivyo bintu ariko yumva ko bibaho 20 ans ndamwikoreye yego hanyuma excita atana kwandiraza muri wewe numva ko ari umuntu azofumba bariye oya nibishoboka kuri iki kintu sishobora kuza mu babari hanyuma mbwa muri jewe nkumva buryo bukristo buraryoshe abantu batagira Yesu mu mutima abantu batatimana abantu batamureka ngo aze atuvure bya bikomere cyane ukuri barahomvye donc ko kwegera Imana ko kwibwira jewe ndafise ukuntu ndayicira bugufi nkayibwira Imana ndabizi ivyo unsaba ndabizi ivyo ushaka mugabo hariho ibinanira kushikako rero n'amasenga bangu Mana kuko kameme naramenya no naka ndamwikorera rero sinigeze nihanda compte aho kantu karagoye hariho akantu ko gushaka muri wewe donc ukumva ko muri wewe by'ukuri uvyipfuza mugabo kubikora bikakunanira rero narabwira Imana n'ukuri ndashaka gutanga rupango ashobora no kutayakira kandi ikindi naco naravuganye ashobora ninamuha pardon narifise ubwoba uca nkomeretsa kandi naho nanifitiye ubwoba babane ninamubabarira azoca aza noneho ubuho waduca nyica rero 20 ans plus tard niho twavugana hama duhuye wabivutse ubu turakuze urumva ibaze umuntu twahuye ya 20 ans ari umukobwa ashushe yagize gute muga avec la sagesse les expériences de la vie kubona ko si wowe wenyine yambabaje mu buzima nagiye mbona n'abandi barambabaza cyari bisanzwe wo birengera no kumva ari mu bandi kwa ni parcours duhuye rero dusuye kuganira kameme yasanze ndi mature ushobora kuvuga ku yindi level atari ya yindi mugabo ryashavura ikindi uramaze kubona iyo ukunda umuntu ukabona ari ikintu cyabatandukanije mugabo wagomba atupri agarumya usubirane bwa mucuti inzigiranye ikishavu haguma ndamutuka arambwira aciye nka 2-3 jours 2-3 jours umukominika n'umuntu umukominikisha avuga gusa ibitutsi gusa hanyuma acarambaza ngo mbe ndakubaza ko kubera iki unkondana byasuraza ububiki kubera iki unkondana turamubwira nti je na wewe naco niyagirize umva jewe nari nera kwivyo wayivuze ku muntu mbwa nari nera ariko indani ni wera oya jewe ico gihe nari nzi ko nera hanyuma carambwira ngo ke ngo nibaze yuko uje gukira indwara ayirata feri yera detail kakandi nakora cyaka gusubiriramo
cagiye twavuze rero Cagiye urumva ya twavuze 20 ans processus yo gukira wowe urabibaye muko nshaka nawe ndagufashe yariko gato arabiba ndakwereke mukundi voilà ya processus wowe urasi ibintu wabayemo muri wewe kubw'ico kigeragezo mwahuye muri nawe yarafise ukuntu ariko aramererwa nabi gashaka kubwira abatwumviriza ko twese babiri yaba jewe yabawe on a loupé beaucoup de choses ego twarononye amarelation abantu twagiye duhura abagenzi twagiye duhura kuko twagendanye cyagikomeye kudaharira byo nuna byinshi kudaharira abantu b'Imana kudaharira Action TV bibamenyeshe mu byumve ko kudaharira imbabazi ndagati mugisha no kura ndagati no kura kuri Aline hajya no kuzi Aline kubera iki Aline twarashwanye twabiheza mugabo inyuma hari mugisha wala mugabo ncanda ubloka kubera ko ni focusinga kuri byabi urumva rero yaradetaye bya bintu nakora sivyo nabikoze iya 20 ans arabidetaye neza ndamaramara impuzu neza iramba noneho rero aravuga n'ivyo nagenda akora après yego donc moi je croyais que ubuzima bwanje naco bumubwiye nyene nana kimwe bumaze uravyumva on s'en fout jewe ndukwanje uriye nawe rukwiwe mwe wese nawe rukwiwe mugabo cyasanga par contre vyose yarabiraho alors je me suis détruite quoi il goshap nawe ubwiwe ariko arapfa kandi jewe rero ho jewe nari nzi yuko nera kumusangane wowe wari nirabayazana ni reka tuvuga ko bibe bibi reka wowe uri pire kuko urumva njanye nuriya wundi muntu ari meta en cause mugabo wewe uri pire kuko wewe ntiwemera ko nawe urafite part de responsabilité muri ivyo bintu biriko biraba hewe yo nufise impuzu zikorotse hamaca ndicara ndarealiza uziko j'ai perdu ça j'ai vécu ça j'ai pris ces décisions hari abantu twagiye turahura ndabarihisha kubera ko twahuye ndi muri iryo shaka basha twige guharira n'ukuri twige guharira naganda kubwire ngo umva rero aho umwana w'umuntu agoreye maze gutsindwa nasanze namubaje none nkawe nakubabariye ryari parce que hayamo nasanze vy'ukuri hari habuze uko kuvugana tubivuge tuvyature mwavuga ati je warambabaje gutya nanje ati nanje warambabaje gutya mu nyuma rero cyasigandagira ishavu kubera nari nzi yuko ari umuntu nazopfa mbabari ingene namubabariye reko kwenda nabimubaze ni nkawe vraiment nkawe ariko ngaho byari bigeze muri blague mwari mwakize no muba mwatanguye kuba abandi bantu ni hahandi muhura ukumva ati ndamuhobereye vyiza atari vya bindi by'ubujyaje amahoro kandi by'ubujyaje kandi uziko abantu rero muri ko muratwumviriza namanda babwira iyo tuje ngaha tukababwira kugira ngo tubabwire histoire zacu oya kugira ngo dufashanye ivyo je naciyemwe bigufasha utera intambwe urumva ko je ça m'a pris 20 ans nikoreye umuntu ibanze noshobora ariko ivyo bintu naramwikoreye imyaka jewe rero ndaharira hama nkabibika muri tiroir mfise ikibazo oya uyo muntu c'était vraiment jewe ndabiharira hama nkatinya urumva c'était nshaka kubabwira yuko ni ibintu kandi nashimira Imana irakunda je naramubwiye nti uzi umva ariko twaricaye turavugana turabisubiramwo ndavuga nti ikintu nshimira Imana nuko ubu unya ndosi diversion yawe ego kandi ikintu nshimira Imana nuko turabohoranye nukuri le pardon libère nukuri pardon n'ikindi kintu rero jewe muri no misi nibereye mu myaka wakoze jewe nibereye mu gihe vraiment iyo numva gatima kakandi abwira ati naka hariho abantu vraiment tutakaza mu buzima kubera amashavu adakenewe ubushavu bw'uburofa hari n'igihe bashaka batubabaza tutabizi yego bakatubabaza ntitumenye ko ntibabimenye ko batubabaje donc le pardon murumva ko iragutse twe na feri nituje kuyiheza oya kandi natwe utaraharira turiko turiya ongene tuzoharira naguciye mu gato ndavuga ni jewe rero simbika iyo myaka yose oya sinzingana uko nayize iby'ubwoko bw'abantu reka nacyo sinahora mbika mugabo bumva ko byashitse nkabika jewe ndakupa lepon kugira ngo protege wa mutima wawe hama niba hageze igihe nkababara ndabara ukwezi
neza birashika nk'abari igihe gikwiriye kugira ngo nkire ndi muri ya processus yo gukira ariko ubonye ngo nakize nzokuramutsa kandi nkwenge ariko ntarakira nzokwevita sinzi ko harimo message jewe ndakira muri jewe nkama nkakuramutsa hama umuntu akazorindira rero ko n'uyo wundi nawe yitanguye yego yarose kuri kimwe wavuga ntuzovuge ngo ntiwahariye uze wumviriza umutima wawe ukubwira kakami kamu mbega face ya situation kanaka noba narahariye izo navyo nibanga ryawe niki hama niwe warahariye muri wewe umwanya igihe sinzi ko nabuze nacyamwe mvuga neza mu kirundi umwanya ibintu biha umwanya uwo muntu nawo muha umwanya wo gukira ariko ukavyigumizamwe umuntu w'Imana ashaka kubwire ngo niwe upfa mbere yuko cyane murezi ko mu bukurikirane kw'ibiganiro batanze kuyakse ndakunda akse akwera ko ndiko ndasohora ibintu byinshi narabizi narababwiye ni jewe umuntu yoreka kubitahura mugabo jewe ubu ndashima Imana kubona ntubatse download ko nari umugore yiwe ashushe wawunda timara uramaze kubona wa mugore atatinya kukubabaza kandi nkakubabaza ngize ngo ndiko ndatwenga pourtant nkategura ikintu ashaye Imana nzize hose waraciwe n'aharenge ibazisha rero hari igihe abantu baturaba bakatujija ngo batazi lo fond yego ahuriye n'Imana hama n'umutima wawe ingene ungana ntawe ubawuzi ni munini je no kuri ndatahura bavuga ngo urugo nari kujamwo akakantu ngo batugahereze bara kumwanyura turega nayo butse kari kwabwira cyane tuhereze kuri aka kantu bene data umva urugo nari kujamwo ariko nari kubisambura parce que dans mon cœur il y avait plus la place du pardon hariho la place ya bija mu bindi kuvyumva genre nimba umbabaje okay shira mu bindi warankesa ukagubika voilà no kugira nk'abandi nawe umva ukaba wo mutima wumva yuko umengo kubabazwa guhemukirwa turikira imbere rero uravyumva kandi si ciza donc ari ibintu tugumana hari ibintu twibikamwo kutababarira kutabohoka gufata umutima wakawugira akabati k'ibintu byose nukuri je ndababwire nari umugore ateye ubwoba pourtant abantu ntibari babiri alors genre kuvyibaza ku rugezo wo mbona kandi reka ndababwire iyo muri wewe ugumubika wa mubabaro donc on va retarder marege biguturikira kandi ujya mu mubabaro nawe urakwiba personnalité kuko jewe j'avais perdu le goût de la vie joie de vivre genre ugasanga turi kumwe n'abantu mais siryohe kudaharira wumvise ngo kudaharira aho uri kutubwira inkurikizi yo kudaharira tugeze mu nkurikizi yo kudaharira ariko aradusigurira ndiko ndababwira jewe byarambaye murankuza kubwira abantu ni kuvuga histoire z'abandi biroroshe ubwo tuvuga izi wacu kuko zifasha abandi neza jewe nari naratakaje le goût de la vie jewe kukubabaza c'était normal sinabitegura mugabo byose nkana kubabaza je m'en foutais genre nanje barambabaza nenda gufasha umutima wawe wari ukibabara impuhwe zagenda ziragenda yego uvuga ati n'abandi ntibababara je m'en fous none je none ko je ko takibi nkora ko abantu nagerageza mwana nanje nkabona barambimukira ivyo birakuraba donc gasanga nta mpuhwe vy'ukuri ugifise abantu barashaka kuba barakubona bakavuga ngo yo bujya mu munyarukundo niki mugabo ugasanga portion Imana yari yaragushizemo barayiguruye Bibiliya haranditse ngo ico mugaya umuntu ko wataye urukundo rwawe kwa kera cyane aka kantu karakomeye iyo rero utababarira no kuri urukundo nabivuze tugitangura ngo le pardon et l'amour ni ibintu bibiri bifatanye utagira urukundo muri wewe nushaka kubabarira kandi urukundo ngo niyo ngabire wenyine biragora ufunguzo rwo kubohorera ni nago bonyene ushobora gutuma wihangana n'isengesho rya dawe wa twese yirikunjura ririmwo ngo duharire ivyaha vyacu nkuko natwe duharira abatugiriye nabi nutaharira rero nturizire kuharirwa nawe kiraremereye ariko urumva tuvyige niyo message ya no munsi tuvyige guharira kuko tudahariye twumvise tubisabe Imana idushoboza izo nkomezi Paulo niwe bivuga neza bangushobozwa byose na Kristo uminkomeza Paulo ndamukunda ngo shaka gukora icyiza ariko ikibi nashaka ikanyitanga imbere tubisabe abemera kwemera kuvyara ubuzima mwumva ko ariyo slogan yacu ni wemerera Imana
mwumvise ko atuka muramaze kumva amakuru ya mama Nyishu meza, mama Nyishu avuye kure ariko wongeze ndashima Imana kako nemereye Imana yonyene ikagukira ikasura kungira ikakugira mushasha uwo yari yararemye uwo yari yarashize ku isi na mission yari yaramuhaye. Kubabarira hari igihe ubabarira bigusabye kubabara bivuye kure mugabo tu dois pardonner na excuse teza kubicamwo nuko bimeze rero ga ikunda abantu umva ko umwanya utujanye twari kubyagura ariko twizere yuko turatanguye kuri action turabyizeye ko dutanguye kuri action tuzoza turaganira kugira ngo dufashanye dukuzanye twumve ko bishoboka bya bindi bibaza ngo ndabiciyemwo jenyene ngo ndayamwo jenyene ariko umuntu yo kwivugira ngo nibivugire shaho ariko nibaza ko tuzoza turaganira mwumve ko ivyo tubabwira bifise aho biva kandi ari ivy'ukuri. Rero muntu utaraharira muntu utarababarirwa osi ako ngomba guhereza ko tera intambwe nawe gusaba imbabazi ntibikwatsa ubugabo ntibikwatsa ubugore ntibikwatsa icubahiro ahubwo birakuvaloriza cane kandi mana yacu ko numva bijari ivyishimo tuzobigaruka. Gusaba imbabazi si abantu bato bonyene genre le patron nashaka gusaba imbabazi uwo atwara tashakira nagoye umuntu mukuru umengo niyo saba genre umuvyeyi nakivyo yuko mbere ko duheza hari ubundi muco w'ikinyafrika si Burundi gusa jewe ndawukwiye meme kuko nakubwiye ko ndi umuntu avuga sinini umuto sinini umukuru ikosa mba naribonye niba ari jewe nabonye rikosa ariko ushatse bikakubabaza ariko ushaka ukuza ufise ubwanwa uvy'ukuri ikosa nikosa muri ya micare bavuga ngo umuntu akuze ntakosa nako ndakavuge Action TV imenyesha abantu bakuze usaba imbabazi umengo imbabazi usaba umubebe henda kwereke basakarore kari hasi turafise abana ubu twarakuze twaravyaye nutasaba imbabazi ujya mwana muto wawe ntazovyiga gusaba ntazobimenya ko bikenewe mubwire ngo pardon wowe ukuze yego niwo mubwira pardon tubihere hasi ndashaka ko duhindure situation z'ibico y'ikinyafrika nico aya mamedia ateza kuzarafasha nutasaba imbabazi umwana muto ntuzurindire ko azozi gusaba aho tu Action TV iyo message mu yintambwe nutasaba imbabazi mu mwana muto ntazigira kuvuga ngo nanje ndasavye imbabazi. Bewe wamubonye wawe uramubona ujya nyene iyo ntashe narengeje amasaha ikintu ca mbere mvuga avant toute chose ni pardon kubera ko niyakura tugarutse kuri abo nagera muri ya myaka igo ya adolescence akazotaha bwije twigire kuri ako gusa azomenya ngo na mama yataje igihe yataha bwije yarabona ko yakosheje yantaye ibirari amasaha menshi jenyine yashitse malgré ko yariko arondera umukate azibuka ati yariko arondera umukate nza kujya yariko arondera amahera yo kuriha inzu kuko gipanze yariko arondera ibi yariko arondera amahera y'isakoshi nziza yo kwishuri yariko arondera amahera ya ice cream narasavye kandi mama arataha bwije agiye kwirondera me yarasaba kandi yari mu bintu vyiza cane byo kugira ibintu kandi no kuri jewe ndayisaba ntigirishije kandi ntekana maze kubona ko yambabariye kuko uri kutanga message ziri uri kura urorosha umutima wawe kwa kwa mubabarije umwana waje umwana sinamusiguriye sinamuteguje ko nza guteba kigira kabiri shaka kuteba ko cyane mu kuyivuga nawe uramufoma transmesse message nziza uratanze ubutumwa ati mwana ni wacu mu ruzosaba imbabazi rero abantu bakuze bazi ko gukurana imyaka myinshi kizira gusaba imbabazi si ukuri niba uri n'umukristo nta n'ijuru uzobona niba uri n'umuntu akuze nta changement uzobona muri bato kuko ushaka changement muri bato ariko nawe ubwawe utabanje guhindura twasabye ngo twanze tuhinduke niba rero nabonye ikosa nkashaka ngo mpinduke imitegure ko n'uwo muntu ahinduka tubiherere kuri bato iyi miyabaga aba bakiri hasi babana bo baracoroshe gutahura tubatahuze ko udasaba imbabazi ntukitegeye ko ndayiguha nawe saba imbabazi nindayiguha kubera ko ndi umukristo cyane nakurengeye nawe basi muri kazoza kakure nabigize biki kakure bize bigaruke muri wati none ko nanje yazisabye yego nanje sabe porte mu bikorwa canke mu majambo nanje sabye iyo rero pardon yahise ko kiragiye ku message yo no munsi ni pardon twavuze biratugora twavuze ko dukomeretse twavuze ko dutinya kuyisaba
nitwayisaba tukakirwa neza, nitwayisaba ikatuvura ibikomere, hama tukumva ko muri twe duciye tuba epanoui, duciye tuba détendu, niho pardon ikiryoha. umwanya ni mubi uretse ko ari akantu nibutse surtout pour les hommes hajya ngo abagabo ngo birabagora ngo gusaba pardon sinzi ko ariko biri ko bidashobora guhinduka cyangwa sinzi ko Hariho kudashaka abayisaba yego niko ndaza hariho kuri ako abayisaba kantu kamere. hariho rero nk'umugabo aba azi ko yakosheje agaca atahana igikwembe Iryo ni pardon y'abagabo. Aho kantu rero atahana igikwembe karakaze. Hari abatayivuga mu bakuru majambo. banje batoyi banje ako kantu mukamenye baje Ifo kumenya ko abo bantu b'abagabo birabagora kuvuga si nka twebwe ba mama mahereza asanga wifashe ngo ukabanza ugaca uvuga hanyuma na pardon ukwivuga twebwe gacuna yibagira. basi biranoroshe twebwe kubivuga twayiyumviriye akariro kagabanutse mugabo bariya abasaza bacu n'abariya abantu bariya abasheri bacu ibyo tuzobigaruka ko hanyu twige kubamenya tumenye ngo mbega naho atavyambwira aho umufite uyu munwa kamwe mu munsi yatahanye akaroza akavuga ati shit hajya bayavuze pa donc il y a beaucoup de façons si rero no mu bagabo gusa no mu bagenzi bacu hari igihe amaramara mugabo akagira kameme effort twige rero kwitegereza Hariho pardon mu majambo. ya no mu Hariho bikorwa pardon mu bikorwa. Twige ku observa. Ubu niba twaracumuranye niba twaragenye niba yateye niyo ntambwe. Tuguruke Voilà. tumuha akajyamo. umuhe urumva hari ngibona ko Umuhakatisha. aje atinya Yego. ega biragoye baje niwabona rero ariko araza atinya tubitegereza abantu bari fort bagira amajambo n'ibikorwa ariko hariho abagira ibikorwa n'abagira amajambo donc abo bantu bose tubakire tubaye opportunity rero turabashimiye cyane twari twumva two kuvuma tuvugana kubera ko natwe ubwacu twababwiye turakeneye gutanga power Yego. donc aha twebwe therapy turayigiriye twenyine turayisejeje rero twibaza yuko ikunda abayo tumwakiriye ijya mbere kuri action mugabo atari ryanyu Nimwabinkundira tuzosubira tuganire. nibaza ko vuba cyane tudasubira tukaganira imana ibaho umugisha mwebwe mwatwumvirije imana iha umugisha abantu baza kugira sabone kugira ngo bakurikirane ibi biganiro by'iteka biryoshye bica kuri action byubaka umutima bikubaka n'umubiri kuko burya nasanze iyo tutubatse umutima iby'umubiri ntibipasa Bikunda ko umuntu asohora ibiri muri voilà mugire j'aime mugire na partage musangize iyi nkuru abantu benshi kugira ngo izi nyigisho zishike ahantu kure cyane murakoze naraheze